Muri Champion TV. You are my champion. Hello bakunzi ba Muri Champion TV. Ndabaramutse cyane ni Aline niyo nizeye kuri mikro nkuko mubibona ngira ngo ntimwari munzi ariko nibaze ko tugiye kumenyerana. Novuga ko ndi umukozi mushasha kuri iyi TV ariko wowe utaragira subscribe novuga ati banza ugire subscribe canke s'abonner bivanye n'ururimi telefone yawe urimo mu kugira ngo uze uraronka ibiganiro tuzokorana. Ibiganiro novuga ko ibiganiro bimeze neza nzobaha ibintu biryoshe. Wowe rero utaragira ivyo ndagusavye novuga ko nyaruka ko bigira mu kugira ngo tumenyerane ndabaha ibintu bimeze neza. Hama ndi kumwe n'umutumire karibu kuri Muri Champion TV. Murakoze nitwa Nkeshimana Alexandre. Ego. Urakoze novuga ati karibu kandi. Hama na hatabivuze ni mu pasteur tugira tuyage kwisije nyene ijanye n'ivyo gusenga. Hariho n'undi mubona ngaha umwigeme hinge nawe nyene tumuheka ari nkugira ngo abidondore. Murakoze cyane nitwa Kaneza Stisi ndiko ndimenyereza ngaha murabona ko nambaye n'agapira ka Muri Champion TV kaze kandi murakoze. Nababwiye ko turi kumwe n'umu pasteur. Pasteur tukuramutse cyane kandi tugahana karibu. Murakoze cyane nanje ndabaramukije. Novuga yuko tugira tuyage ku kintu kijanye no gusenga. Bega pasteur gusenga hariho abantu babo basenga ariko bagasenga gutandukanye. Mbega wosigurira abantu gusenga niki? Murakoze cyane. Gusenga nivyo abantu babinsiguro zitandukanye ariko mu jambo rimwe gusenga no buryo bumwe dukoresha mu kuvugana n'Imana. Ego. N'uburyo dukoresha mu kuvugana n'Imana mbe gusenga byo bifise akamara ka. Kuko hari abantu usanga basenga ariko batazi ivyo basenga, hari abasenga kiranga, hari abasenga Imana bivanye n'umwe wese Imana yiwe sinzi. Gusenga byo bifise akamaro kahe mu buzima bw'umuntu? Murakoze cyane. Bwa mbere ho gusenga kubera ko ari uburyo dukoresha mu kuvugana n'Imana hanyuma kandi naho twizera Imana mu buryo butandukanye abatari bake barizera ko tubeshejweho n'Imana twaremwe n'Imana hanyuma kandi hariho n'abatari bake bemera ko ibyo tubamwo ibyo turonka tubeshwa n'Imana hama kandi hariho nibitunanira bisaba ko dusaba Imana kugira ngo ibidufashemo. Rero gusenga bifise akamaro kanini mu jambo rimwe. Gusenga ndabigiranya n'umuntu ahumeka. No kuvuga ngo umuntu adasenga bameze nk'umuntu adakomeye. Gusenga ari nko guhumeka canke kandi gusenga sibyo biduha guhumeka ahubwo umuntu asenga niwe bigiranya no kwahumeka. Uravuze ko umuntu adasenga umugeranya n'umuntu adakomeye. Mbega ko hariho abantu bataja mu isengero usanga nyine bavuga ngo barasenga dufate ko badakomeye basara canke bimeze gute? Yani majambo kuvuga ko iyo usenga hariho ivyo uba wibuka kuvuga ngo hari ivyo utishoboreye hari ivyo wifuza canke hari ibyo ushaka ko Imana ibamo. Kubera ko rero ari uburyo bwo kuganira n'Imana, uburyo bwo kuganira n'umuntu hari ico ashobora kugufasha. Mu yandi majambo urumva iyo ukora ibintu uwo muntu uziga ko ubufasha utamushizemwo agufata nk'umuntu umva utakimwizigiye canke adakomeye nuko no bisigura. Hama gusenga bifise akamaro kenshi cyane kubera ko iyo uyaga n'Imana nakaryo kuko uyibwira ivyawe nayo ikakubwira ivyayo. Mu yandi majambo kandi no buryo bwo kugiranira imigenderanire n'Imana nimba hariho kiraro cacitse ukongera ukacubaka biciye mu gusenga. Ego. Pastor narifise akabazo gatoyi cyane mugabo ngaha mu Burundi wacu turazi yuko hariho amadini atandukanye hariho kandi n'abapagani badasenga. Donc tuvuze yuko umuntu adasenga
twomugereranya n'umuntu atariho basi sinagitahuye cyane kuko n'utari umukristo mbona umenga twese baba bakomeye kandi na cyane cyane ko dushize basi mu kurondera rwo hari kwivuga ati kurondera ufise imana uraronka none kumenga hariho n'abapagani bashobora kuronka kandi badasenga dufate ntibakomeye ntibashaka mumufasha. Murakoze cyane. Umuntu agizwe n'ibice bitatu, hariho umubiri, hariho amaraso, hariho n'impwemu. Rero iyo tuvuze ko umuntu yoba adakomeye ni mu buryo bw'impwemu, ni ukuvuga ngo nta oya ni mu buryo bw'impwemu, ni ukuvuga ngo uwo muntu adasenga nta migenderanire n'Imana afise. Kandi ndazi ko hariho n'abandi ushobora kumva bavuga ngo ujya muntu yarapfuye agenda kandi agenda, no kuvuga ko abadafise Imana muri bo neza cyane. Bon none ego turumva ko gusenga bifise akamaro, none nk'akandi gato kambakiye umuntu yosenga ryari nk'abantu usanga duheruka mu isengero muri 2005 canke wiyarandije ukaba waragiye muri 2016 umuntu yosenga ryari byogenda gute canke akwiye gusenga igihe cahe? Murakoze cyane. Ubwa mbere hoho kugira ngo ufate umwanzuro wo gusenga nuko haba hari icyo ushaka, hanyuma kandi icyo ushaka utegereza kumenya aho ukironderera. Imbere rero yuko usenga canke umenya aho ukironderera, bwa mbere hoho wategereza kubanza kuba warizeye Yesu, hama Yesu aramwizeye akakumenyesha Imana y'ukuri, hanyuma ukaba uzita ibyizigiro byanje biri ku Mana, ibyo ushaka byose, ibyo ugomba gukora ukama biragiza Imana. Hama gusenga, umuntu asenga kugira ngo usenge neza wategeza kubitegura, mbega ko amadini atandukanye ugusenga koba gutandukanye nako? Neza cyane, gusenga kuratandukanye. Abamizirima barafise uko basenga, abakatolika, abakizwa, asenga kiranga, hariho n'abadasenga. Uravuze ko gusenga gutandukanye, hari abamizirima n'abakatolika, muga hari gusanga umumizirima canke umuntu akijije, ariko bose nibaza ko akijijwe n'umumizirima akijije canke mu katolika, ariko ku madini ugasanga biratandukanye. Hari abaporoti mvuge gutyo, mbega ko hari usanga nk'umuporoti usanga abwira umukatolike wowe urakwiye kuza gukizwa ahajya n'ibiki ntimusenga, bijya byo bari ivyo? Tubanze dukosora aka kantu uvuze ngo bose baza ko bakijijwe. Ni by'ukuri ko Kristo yapfiriye abantu bose, mugabe ikidutandukanya nuko kwemera ko Kristo yagupfiriye hama ukamwizera, ivyizigiro vyawe bikaba kuri we. Sinzi ko ako kantu ukumva, yaradupfiriye twese, mugabo twese ntitwizeye ko yadupfiriye. Ni nayo mpamvu no gusenga bitandukanye. Rero urumva tuvuze ngo bose ngo basenga cyo kimwe, oya ntituvyemeraye, kubera umuntu yizeye Kristo, hama Kristo yaramumenyesheje Imana y'ukuri asenga. Niyo mpamvu rero dusenga mu buryo butandukanye. Ego nashatse kuvuga, mvuze ko bose bakijijwe, nashatse kuvuga umuntu wese yemera Imana ariko sinavuze ubw'idini. Ibyo bintu byoba ari byo nkuko ndabyibaza jewe, kuko hari umuntu abona undi adasenga mu idini rimwe badasenga hamwe mu idini rimwe, akaca agomba kumufata nko kumengo we nta Mana azi ntasenga. Ijya mvuga abantu bakoresha yo bariyo kubwira umuntu wowe ntukijije canke iki. Ijya mvugo bakoresha siyo, kubera ko Imana mu by'ukuri niyo ibona umutima w'umuntu. Ego. Mbega n'ubuhe buryo bwiza bwo gusenga? Uburyo bwiza bwo gusenga, bwa mbere no kubitegura. Hari ugusenga wabiteguye, hari no gusenga abishitse uri kuragenda, ariko kandi uburyo bwiza bwo gusenga no kubitegura, nkuko jambo ry'Imana ribivuga,
ko winjira mu nzu yawe kugara urugi ugasenga data wa twese aba mu mpisho arakumva bisigura ngo urabitegura hanyuma ukajya ahantu ho gusenga kandi ufise icyo utumbereye kuvugana n'Imana kubera ko si amasengesho yose Imana yumva oya kubera ko hariho ibizibira amasengesho niyo mpamvu gusenga neza uraraba ko atabiriko birazibira cyangwa atabizibira amasengesho ya kubera n'umuntu muvugana mumvikana igihe imigenderanire yanyu ari myiza ego bakunze ba Musiri Champion TV mumvirize neza hano mugira ngo mutahure gusa gusenga kose Imana yumva mbega nukuhe gusenga Imana ishobora kuva murakoze cyane ni ibintu bitari bike bishobora gutuma gusenga k'umuntu kutumvikana icyambere gihambaye n'igihe washize imbere ibyo ushaka gusaba ku Mana mugabo utabanje gukuraho intambamye mufitaniye n'Imana icyambere ni icyaha icyaha igihe senze ufise icyaha cyane cyane udashaka kwatura ngo ubwire Imana ukakibika icyo kirazibira amasengesho umva ni nk'uko usaba ikintu umuntu kandi musanzwe hari icyo muva muri icyo gihe avuga ati oke kijya kintu atagikuyeho sinshobora kumwishyura rero ibyaha nabyo bikorwa mu buryo butandukanye hari ibyo dukura mu muryango hari ibyo dukura mu bagenzi hari n'ibyo dutegwa n'igihe hari n'ibyo satani adusukamo ibyo byose rero bisaba kubanza ukabimenya ukirimbura hamukitatura n'Imana ukabona kugira icyo yisabye hanyuma kandi gusenga si ugusaba gusa ahubwo gusenga ni no kubaka imigenderanire hagati yawe n'Imana ego Musiri Champion TV, you are my champion. Imigenderanire ihari cyane no gusenga basi n'Imana bafitaniye nikihe kintu ku bantu bikora kurikirana Musiri Champion TV cyane cyane mvuge ku bajene ko nibo bagira mino minsi mubwiye gusenga yumva ibindi bintu nikihe kintu mwodufasha kubyerekeye ibintu byo gusenga kugira ngo natwe tugire imigenderanire n'Imana basi tugire inyota yo gusenga natwe murakoze cyane mu by'ukuri urwaruka rurageramiwe na cyane cyane n'ibihe abandi no kubura inyigisho zibafasha mu mwifato bakwiye kugira kuva bakiri bato gushika bageze mu bigero ibyo nabyo ahanini biterwa n'ababyeyi kubera ko ubundi umwana yakagombye kwigishwa kuva akiri muto ibyo akwiye guhitamo gushika ageze mu bigero niyo mpamvu urumva rwaruka amaze gukura atigeze amenya ati iyi nzira ni mbi iyi nzira ni nziza bimugora kwigarura rero icyo nkangurira urwaruka ni uko bakubwiye ngo tujye gusenga ntukwiye kumva kujya gusenga nko kuvuga amajambo uyabwira Imana ahubwo n'akaryo ko kwiga no kumviriza ibishobora kugufasha mu buzima bwawe mbega pasite nimba atari banga usengera muri hedini murakoze cyane nsanzwe nsengera mu ishengero bita Burundi Calvary Chapel rikorera mu Kanyosha munsi y'imbaho aho badandariza imbaho yego murakoze mbega uwo hanura iki ugwaruka canke umuntu wari we wese adashaka guha ikibanza Imana mu buzima bwiwe murakoze cyane icyo kibazo ni cyiza Imana yarashizeho ikintu gihambaye bita uguhitamwo k'umuntu guhitamwo k'umuntu rero ntikuvogerwa Imana ubwayo ntikuvogera na shetani ntikuvogera ni nayo mpamvu ubona abantu benshi barahitamwo gukora ibibi Imana ikabareka cyangwa abandi bagahitamwo gukurikira Imana ikabareka cyangwa shetani ntakubuze rero icyo mpanura abantu nibizera umwami Yesu kubera ko Yesu
abantu twari mu gihano kubera ko icyaha iyo ukoze icyaha bingana n'igihano mugabo Yesu yishira mu gishingo cyo guhanwa kugira ngo turonke ubugingo yani majambo twarababariwe rero bisaba ko twizera watubabariye hanyuma tumaze kumwizera akaduha ubugingo budashira maze kuduha ubugingo budashira umva tuca twitwa abana b'Imana iyo umaze kumenya ko uri umwana mu rugo kwa so wawe imigenderanire iroroha nico no bahanura kwakira umwami Yesu akababera umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo hanyuma bakagira ibyizigiro byo kuzoba mu ijuru ego tugushimire cyane abakunzi ba Musiri Champion TV murumva impanuro pastor aduhaye gusenga muje imbere y'Imana nukuja ahantu yishije mukaganira n'Imana atakintu kiriko kirakugora mwose mu buryo bwiwe asenga iyo yabanje gukura igicumuro imbere yiwe akaganira n'Imana bari kumwe rumva ko Imana igaheva ikamwumva pane kuja imbere y'Imana ofisi ivyaha byo murengera oya banza wihane kamembe hama pastor tugushimire murakoze cyane namwe novuga ati karibu n'undi munsi nitwagutumira uzoze kuyagira kwigisha abakunzi bacu novuga nti ukanya reka tugarukize nga tuzoheva tumuhamagare no hanyuma kugira ngo duze twandanye twigishanye hama utaragena numva ndanye ndabivuga ndabisubiramwe basha ngutezanye imbere subscribe je niyo ndagusaba nta kindi hama commentaire kandi ushire icyo utabonye cyangwa icyo ushaka tuzokuzanira no mu nyuma ushire muri commentaire hama ndahari nzobisoma kugira ngo ndabazanire ibyo mushaka ciao ciao mwarahezagiwe Musiri Champion TV, you are my champion.